Umushikiranganji wo kwivuna abansi mu Burundi aremeza ko igisirikare congereje inguvu n'ibikoresho vy'intambara ku mipaka yose cane cane iyo ico gihugu gihana no Rwanda. Umushikiranganji Alain Tribert Mutabazi yabitangarije Bujumbura mu gihe yariko arashikiriza ivyo ubushikiranganji arongoye bwaranguye mu gice ca kabiri c'umwaka uheze. Mbega aho bari co twikanga canke twiteze canke twumva gishobora kuba hagati y'ibihugu bibiri ngo n'imipaka yugawe. Mu bisanzwe abasirikare bafise ukungene batunganya ibikorwa vyabo. Twamisha yuko abasirikare b'u Burundi bakora akazi neza, bagenzura imipaka yose hameze neza, mu nyabune hose turakorana n'abene gihugu. Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Kirundo baganiriye n'ijwi rya Amerika cane cane abegereye umupaka batubwiye ko ibigwanisho bihari bibateye ubwoba. Bavuga ko iruhande y'abasirikare hari n'abasivile benshi bari kumwe nabo. Abanyagihugu bo ku mitumba ya Munazi na Vyanzo, zone Gatare, komine Busoni bagize bati bamwe muri bo turabazi, abandi ntabo tuzi. Harimo n'abari barasubijwe mu buzima busanzwe bahoze mu gisirikare, bagendera ku mategeko y'utwara igisirikare aho iwacu, baba ari benshi mw'ijoro. Uwundi nawe yongeye ko ati baba barikanuye cane, baraba neza ko atawusohoka canke ngo umwansi yinjire aha hafi y'iwacu ku mupaka avuye mu Rwanda. Igice gicungerewe cane nkuko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitubwiye ni mu makomine ya Ntega, Bugabira na Busoni, no mu ntara ya Kayanza na Cibitoke. Ni nkuko abafise ubwoba cane nimwe mu miryango yubakanye n'abanyarwanda aho ku mupaka canke ifise ababo bubatse hakurya y'umupaka mu Rwanda. Bamwe ndetse bamenyesha ko harabahatswe guhunga bava muri ivyo bice, ariko abatwari bo hasi bakabahumuriza. Abanyagihugu begereye ishamba rya Murehe no mu misozi ihanamiye ikiyaga ca Gweru muri komine Busoni, intara ya Kirundo, bemeza nabo nyene ko hashizwe ibigwanisho vya gisirikare bikomeye, ndetse ko hari n'abasirikare benshi. Ivyo bice vyose ni bihano rubibe n'akarere ka Bugesera mu ntara y'uburasirazuba y'u Rwanda. Umushikiranganji wo kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi yavuze ko ari mu ntumbero yo gucungira umwansi kandi ko bamwiteguriye kumugwanya. Na imipaka y'u Rwanda ibaruga bose kuvuga yuko hariho ibijanye n'ubushamirana ngo hariho igihugu cyotera ikindi, kandi murabizi ko kuva na kera u Rwanda ntigotera u Burundi kuko nibwo bishobora, murabizi kitane mu mitwe n'u Burundi. Rero abarundi mworema, ariko uwo dusotora murazi ko abarundi tujya dukaravye tobavugutira nta ngorane. Amasoko y'ijwi rya Amerika avuga ko ibintu byatanguye guhinduka muri zo ntara igihe Uburundi bwugara imipaka mu ntango z'uku kwezi kwa mbere. Bwari bumaze kwagiriza u Rwanda ko rubitse abagwanyi bacishamwo bakaja gutera muri ico gihugu. Aha u Rwanda ruvyamirira kure. Umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame mu nama y'igihugu yitwa umushikirano ihuza inzego zitandukanye za leta harimwo n'iza gisirikare, yatangaje nawe mu ndwi heze ko yiteguriye gukingira igihugu ciwe. When it comes to defending this country that has, ati yageze ko nkingira iki gihugu cababaye kandi kikabura gitabara, sinkeneye uruhusha bw'uwo ari we wese gukora ico tubwirizwa gukora kugira ngo twikingire, kandi ibi nivyo bishobora gushika n'ubu. Mugende muhira, mujyame, mutekane, nta na kimwe kizobakomakoma, nta kizoringana umupaka w'iki gihugu gito cacu. If anybody attempts, nihagira uwihenda naho nzo nimugatinye ibitumbaraye. Sometimes biri mu busa, haba harimo umwuka, balloon. Igipurizo murakizi, ukoresha agashinge gusa ukagitobora, nta kindi. Ibyari birimo ukayoberwaho bigiye. Aho ni nyuma yaho umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe Perezida Evariste Ndayishimiye yaramaze kuvugira i Kinshasa ku mugwa mukuru wa Kongo ko ashigikiye mugenzi we wa Kongo kugwanya uwo yise umwansi basangiye. Umuhinga muri politiki y'akarere k'ibiyaga binini vya Afrika akaba n'umwigisha
muri za kaminuza harimwo na kaminuza nkuru y'u Rwanda. Ismail Buchanan kuri mikuru y'Ijwi ry'Amerika abona ko umuti w'injyane zadutse hagati y'ivyo bihugu bitatu bisangiye imipaka ari biganiro. Ibihugu iyo bigiranye ibibazo hari uburyo bikemura kandi bikakivamo. Mwabonye ibibazo byari biri hagati y'u Rwanda na Uganda, igisubizo rusange nuko habaho ibiganiro ni ikintu gishobora kuzana amahoro, haza umutekano, ariko ibiganiro bivugisha ukuri. Ariko se bamwe mu bayobozi baranangira mu kuba banakwicara no ku intebe imwe, bamwe mu bayobozi baranangira mu kugaragaza ukuri ku kibazo gihari, nuko abakuru b'ibihugu bagiramo uruhare, abanyagihugu nabo bakabigiramo uruhare, ntawe hejwe inyuma. Abaturage babwiwe bakahora bashishikarizwa kubahana, gukundana. Sejyambere ku mbibe z'Uburundi n'u Rwanda hashigwa ibigwanisho vya rutura vyaheruka inyuma y'injyane za politike zo mu mwaka w'2015 mu Burundi, aho ico gihugu cagirije u Rwanda ko hari bitero vyavuye mu Rwanda bigahitana abarundi mu ntara za Kayanza na Cibitoke. Pierre Claver Nkuru. Je suis venu transmettre un message oral de son frère, le président João Manuel Gonçalves Lourenço. Et je ne veux pas répéter qu'un message du chef d'État à son homologue. Évidemment, ça ne se révèle pas à la presse. Mais vous comprenez que le pont entre Luanda et Kinshasa est un pont très fluide. Donc, à tout moment, des émissaires peuvent partir de Kinshasa pour Luanda et de Luanda à Kinshasa pour pouvoir n'est-ce pas, continuer à approfondir nos relations qui sont excellentes. Le Congo vient d'avoir, la République démocratique du Congo vient d'avoir des élections que son Excellence, sur le président Félix Antoine Tshisekedi a gagné. Il y a des perspectives qui s'ouvrent au Congo pour le bien-être du Congo et sans doute que vous comprenez que pour un pays voisin comme l'Angola, très attaché à ce pays qui est la République démocratique du Congo, son bien-être est aussi le nôtre. C'est dans ce sens-là que nous profitons de toutes bonnes relations que nous avons pour pouvoir donner encore beaucoup plus de contenu à cette relation, un contenu qui, n'est-ce pas, va dans l'intérêt de nos gouvernements et surtout de nos peuples. Le premier mot que nous avons prononcé, c'est non seulement de transmettre les salutations du président Lourenço à son frère, mais aussi ses félicitations pour la qualification de la RDC et vous dire qu'il y a aussi eu fête hier à Luanda. Bon, nous ne savons pas quelles ont été les victimes de crises cardiaques devant le pénalty, mais nous savons que la vie de Luanda hier était en fête parce que la République démocratique du Congo s'est qualifiée. Et nous souhaitons bonne chance à cette équipe qui est excellente, et tout en souhaitant bonne chance aussi à l'équipe de l'Angola que je suis sûr que la République démocratique du Congo aussi supporte.